mwashushe mwaje gushigikira Bantu Boy cyane. Turaduma. Yes mu Cibitoki. Ivyo navyo ni Bantu Boy. birashushe cyane uko mubabona baje gushigikira Bantu Boy. Baza gukina no bawigeze mbega ni mwavyashika muriteguye gutsinda cyangwa mwiteguye gutsinda? Nta gutsindwa, nta gutsindwa. Bantu Boy since ko twasanze muko muratamba muryohewe bimeze gute mwavyakije canke karakaboga ko ngaha kamere neza na kamere bo muri Bantu Boy twama turyohewe nta bintu byo gushavura birimwe miso twama turyohewe bakunzi ba Kiyago Media TV abari mu gisagara cya Bujumbura mu ntara za ruguru uno munsi twishikiye mu ntara ya Cibitoki muri commune Buganda aho waza kubera urukino rwa Bantu Boy n'abawigeze nkuko mwabonye amasanamu twashoboye gufata muri stade muga dusanze abantu bariko baratamba tubona kumengo se abantu basanzwe araba hano turashira kubaza mbega mukobwa ko tugusanze hano bite mwoba mwitwa abantu Nitwa Amanda Roxy. Witwa Amanda Roxy ko tugusanze hano turabona wambaye ingofero ya Bantu Boy bimeze gute mwashushe mwaje gushigikira Bantu Boy cyane turaduma yes mu Cibitoki ivyo navyo ni Bantu Boy birashushe cyane uko mubabona baje gushigikira Bantu Boy baza gukina no bawigeze mbega ni mwavyashika muriteguye gutsinda cyangwa mwiteguye gutsinda? Nta gutsindwa, nta gutsindwa turatsinda. Muratsinda? Nivyashika mugatsindwa. Itike ryacu ni ryofu. Ibujumbura ni mutaha? Oya ntidutaha. Murara mu Cibitoki. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV abari muri za diaspora mu mahanga Amerika na Europe abari Bujumbura no munara za ruguru turamubona Roxy yambaye Bantu Boy be Roxy ko tubona umengo ufisa kamwe mwe cyane wavyakije. Apana bisanzwe. Na domeze. Kamera za Kiyago Media TV. Birasona. Apana bisanzwe. Yes turabona timu ya Roxy. Turabona timu ya Roxy turabona cameraman turabona timu ya Roxy barashusharia bameneze neza ni Bantu Boy baje gushigira Bantu Boy none Roxy bimeze gute ko turabona umusaza hano yifitse iruntu hano na turabarira cyane bite musaza mwa mwitwa gute Safi boss Sakizimana Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah ko tumengo ni zina rya mizima rifatanye n'igikizungu we vyakugendekeye byarashise nyene tu turabona ryo ofisiye na kamustere cyane Brasserie Brarudi urabona ko uriko muratyo kantu bimeze neza Bantu Boy kuri kimwahisemo kuza kwishigikira twahisemo Bantu Boy kuko n'umuryango turi proche nabo umwanya munini turi hamwe bose muri kumumanya munini turabona mwaje muzananye n'abakobwa badasanzwe mu gisagara cya Bujumbura mwaje gushigikira Bantu Boy mbega urukino ko rusa n'urugira rutangure namwe mutwa tukubona umengo muri ko mumeze neza muriteguye kuja muri stade ubunyene turagiye kuraba match kuri kwiragenda kuko nico cyadukuye Bujumbura kugira ngo tuze kwa assist match wowe mwashitse ngaha hasanga apiga mutaha twashitse ngaha igihe cy'isaha 7:15 yes twabonye tugishika hano mu kabare hamwe ko murarira kanyama twamubonye Big Fizo nawe yarari hano mu rugo sinzi nimba ariyo VIP hano nawe nyene ariko arakwega kantu ariko arajya kaboga bimeze gute be akaboga ko ngaha i Buganda mwasanze kameze neza
ya akaboga ko ngaka kameze bien karazimbutse hari inkoko zizimbutse na brochette zirazimbutse sico kimwe n'ivyibujumbura mugabo toko ndutinya pri tunywera ahantu hazimvye ya nico gituma turi no ngaha ai kandi ibiciro ntitwa ndutinya ibeyi dukunda ibiciro dukunda ivyo tunywa ntiturabibeyi. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV turabona umukobwa hano yambaye Bantu Boy guhera ku kirato gushika hejuru. Bantu Boy kabisemwe abakobwa bayemera cyane murabibona n'ibisori yemera cyane. Mbega Bantu Boy kwereki wahisemo kwambara umupira wa Bantu Boy? Ndayikunda cyane gose. Urayikunda cyane gose. Ndayemera cyane gose. Mbega Bantu Boy hamwe yotsindwa uremera gutsindirwa hamwe na Bantu Boy? Nitugeza gutsinda turatsinda nitugeza. Ndabona bitoroshe uno mukobwa yiteguye nuko Bantu Boy hamwe yotsindwa ariteguye uriteguye kwambara imuzi uje mu kibuga nawe ukira umupira mbo babinsavye ndajayo. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV urumva ko bitoroshe cyane uyu mukobwa yiteguye kugwana ku ruhande rwa Bantu Boy gushika Bantu Boy sinzi ko twasanze muko muratamba muryohewe bimeze gute mwavyakije canke karakaboga ko ngaha kamere neza rakamere Mbo muri Bantu Boy twama turyohewe nta bintu byo gushavura birimwe misosi twama turyohewe hama nakaboga ko ngaha nasanze ari sawa. Yes, mwabonye igihe twashika hano twasanze muko murajya kaboga kanyama mukwega ibiciro ho mwasanze bimeze gute niba bazimvye cyane bora muri abanyabujumbura Mbo par rapport y'Ibujumbura no ngaha birazimbutse kuvyerekeye ibintu vyo kunywa naho akabe na keza bakabaye nk'abandi barundi bose bo ngaha canke babaye kumwe ngo muvuye Ibujumbura karoti oya baduhaye cyo kimwe n'abandi. Yes, mwari mwatubwiye ko mwitwa bande mbega je nitwa Bella. Witwa Bella wowe usanzwe uba hehe mu gisagara ca Bujumbura batakumva Mba mu Nyakabiga. Mu Nyakabiga bano mu Nyakabiga kwa ba bifes yari urumva ko bitoroshe cyane na babanjukazi hano niti Yes, murumva bakunzi ba Kiyago Media TV iyi timu irashushe cyane abantu bakunda kwiryohera mbega kwereka mwahisemwo Bantu Boy Empire Avenue yo yigize urubanza ngo ishigikira cyangwa niko muri aba Bantu Boy twebwe dufise umuririmbyi dushigikira ni Fizo niyo mpamvu dukunda Bantu Boy Empire iri ku ruhande rwayo twe dushikiye Bantu Boy. Yes, uramukunda Fizo cyane mbo ndamukunda Fizo mugana sadbi n'umuririmbyi ariko ku ruhande rwanje fana Fizo reka turumva ngo timu mbuzi mbari timu mburu navyo nzi bakunzi ba Kiyago Media timbuzi tumurondere president wayo hama turashaka turakubaze president timbuzi Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV turamubona umugabo hano cyangwa umusore afise agakaraza kanini wowe witwa gutega mutaha je nitwa Inyasio hano ko twabonye uri kumwe n'abakobwa ko baratamba bambaye Bantu Boy icyo twumva bavuze ngo timbuzi mbari timburu ni gikiga mutama. Okay, je nsanzwe ndi muri equipe ya Bantu Boy Academy nkaba umufana wa Bantu Boy nkaba ndi muri team Wansange nkaba ndi president wa Timbuzi aho dusanzwe dukunda guteramira turi kumwe na Fariaz kuri Hansange kuri 13 mu Nyakabiga ya gatatu twaba tuziranye kuva kera nico tumubona twamukurikiye no kumushigikira ngaha. Yes, mwakurikiye Big Fizo kumushigikira nka Bantu Boy timu Wansange turatuhaca mu Nyakabiga aho dusanga mwicaye muko murasangira gacupa bega ko twasanze abakobwa banyu bariko baratamba baryohewe bisusu hejuru bameze neza numunezero gusa wa Bantu Boy kandi mutaratsinda mbe hamwe vyoshika mugatsindwaga wewe nka president wa ni timburu ni inde timbuzi hakutumva umengo hari mwimene mukunda kujya imene bimeze gute? Okay, kenshi nkuko vyama nico tumona twicaye no nga turakunda kujya ka brochette kandi aka brochette ko mu gihugu cyacu turese ni timu iwacu hose usanga mu Burundi hose kunda gusanga hari utuntu turyoshe turakunda kuryoherwa kubona turyohewe ngaha ni ibintu twishimye kubona twese ngaha kwanza d'abord twatwize ko na match iza kugenda neza kubera haba mu muziki haba no muri label ya Bantu Boy n'abantu turi tayari nimaze no waza kuburi kuri stade uraza kuvyibonera ibisigaye uza kubiraba n'amaso yawe nibaza yuko nico cyatumye turyoherwa no gushikanga gutsinda intsinzi yo ni kashi. Yes, muravyumva ko ishigikiye cyane bakunzi ba Kiyago Media TV abari muri diaspora abari mu mahanga mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za ruguru uno munsi turahana mu Cibitoke ca Rugombo muri commune Buganda aho mwabonye stade yaho itagase turashaka tukubaza akabazo kanyuma mbega kwereka mwari mwase kuduhereza interview kuno mwiyumva nka Bantu Boy kandi tubobisa nuko ibinyamakuru vyaje gushigikira Bantu Boy no gushigikira abawigeze cyangwa mutinya yuko abawigeze bi Buganda bashobora kubatsinda. So nitwari bwamenya bari bo kwanza d'abord urazi yuko ari abantu
amamedia arahari baragwiriye atandukanye hari igihe twari kwibaza ati peut-être ni nka Erari arakunda kutuvumbura ahantu ugasanga baranshije muri groupe ntitwari tuza badukurikiye abari bo kuko hariho na animation ngaha tuvuga ati peut-être abantu bona mutangwe kudukamera kandi murazi kenshi umuntu akwatase surprise urabanza ukarukira ntushwane ukamenya kwanza d'abord wariwe hamukabona kuyagana nibaza kata mutima mu burimo. Yes muravyumva abakunzi ba Kiago Media TV nimwaza kubona ahantu Big Fizzo yashoboye kurira muri Rough Country yiwe akwa no kugonga umukameramani wacu ngo nuko batari bakangutse ko bari bavyiteze ko Kiago Media TV yabakurikiye iyo siguro utanze niyo siguro cyangwe niko musanzwe mubikora. So oya sinibaza kuko je mutima mubi mwo bamwabishize mu burimo kandi je sindamuvugira sindi porte parole sindi mu secrétaire ndi mu membre gusa ndumufana wa Bantu Boy kandi nimaza mu kuva hasi ni nkuko ari kuba ari undi muntu uko muvuze gucimenga mushizemo jaru ni hamwe usanga muje no kugira interview n'undi muntu yo bakwepa kuko waje ngo yo wari umutima mubi hari abantu benshi uko imodoka hasi baba surprenye to voilà hari umuntu ashobora kuba ari nk'inyuma canke imbere kubera ubuziti fulani aravuye hasi usumumengana umutima mu mugaba nta mutima mu burimo ariko muravyishimiye ko Kiago Media TV yaje kwerekana urukino rw'abawigeze na Bantu Boy. Ego turavyishimiye cyane kandi reka tugende kurukurikirana nibaza ibindi turayaganya. Yes bakunzi ba Kiago Media TV mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone kuri cameraman mwari kumwe na Steve turagiye kuri stade kubereka urukino rudasanzwe rwahuje abawigeze na Kiago Media TV nawo Yes bakunzi ba Kiago Media TV abadukurikirana bari mu ntara za ruguru ndetse n'abari muri diaspora mu mahanga abari mu gisagara cya Bujumbura uno munsi twishikiye mu ntara ya Cibitoki muri commune Buganda ahantu haza kubera urukino rwa Bantu Boy uza guhuza n'urundi n'abandi bantu bongahanye ni Buganda mukamutubona ko twahishikiye kuri stade y'I Buganda stade itagase cyane stade y'amavuta cyane muri kumwe na Chris Miguel kuri microphone murabona abantu batamwe gufata ibibanza vyiteka aho baje gushigikira runo rukino guno munsi muri kumwe na Kiago Media TV abari muri diaspora za Amerika za Europe mudukurikirana uno munsi ibintu birashusha Buganda mu ntara ya Cibitoki mukanya turababwira idonido ya runo rukino n'ukuntu biza kugenda ni Bantu Boy iri kumwe n'abasaza ba hano abawigeze nimba nihenze nkuko babitubwiye mukanya ibintu bizoba bishushe twagiye
reka irashushe na ambulance ziraza birakaze ane sawa Kiago Media TV nkuko musanze mudukurikirana muri diaspora turi mu ntara y'Ibitoki Buganda aho Bantu Boy yaje gutsindwa igitsindo kimwe n'umugwi w'abawigeze ibisanzwe birashushe cyane muri Bantu Boy baje gukinira Buganda mu ntara y'Ibitoki ariko baje gutsindwa igitsindo kimwe nkuko mwavyiboneye sinzi ko mukanya bishoka ko Bantu Boy shora kugombora ariko ibyo tubona vyovyo abawigeze ari basanzwe na Bantu Boy ni sanzwe ariko abawigeze baje gutsinda igitsindo kimwe Bantu Boy kabeje gutsindwa igitsindo kimwe twizera ko ishora kugombora cyangwa igatsinda murabibona kuri kida cameraman murabona kuri ko biragenda nibishushe cyane birashushe cyane muri Bantu Boy iratsinzwe ariko twizera ko ishora kugombora ico gitsindo kuri Kiago Media TV muri kumwe na Chris Miguel kuri stade barabona ko bitoroshe.
yes kufra igira itegwe n'abawigeze kufra igira itegwe n'abawigeze chap abawigeze n'ubu toujours abawigeze cyane abawigeze barashoboye na Bantu Boy irashoboye abawigeze ikorosi uwabigeze arabacanze bose ya ibintu birashushe muri Kiago Media TV aho abawigeze ko barakinana Bantu Boy ibintu birashushe cyane kuri stade. Yeah?